umuntu wese arafise igicapo c'umudamu ashaka ariko tukibagira ko Imana nayo irafise uwo yaguteguriye ashobora kuba abahuye nuko ushaka cyangwa ashobora kuba adahuye nuko wabishaka ariko ico natahuye Imana iguha ikibereye ntiguha ico ushaka igukwiye ikibera avuga ati kiramubereye iki kiramukwiye rero nanje histoire yanje n'umudamu wanje hamavuga ati okay ifo ko ndondera abakobwa babiri bazokina na twebwe ibivayo byari bivayo bitatu muvayo umwe yarafise bari baronse asanzwe ari muri equipe yacu muri bivayo bibiri bitwebwe n'uwundi umwe twari dufise abagore ntabwo twari dufise nta nizina nabo bajiji nabo bose bari babiri abakobwa babiri ku muntu umwe ubona bagira gute none je nzakugiriye nzakugotwanja nguma nicaye urumva si buhoro hama biratangura rero bukebuke cyanyuzuye ngukinana n'abantu tutamenyeranye abana nyine b'imujumbo nanje ndi umuntu wari ya ruguru ntivyari ibintu byoroshe bafise nyene bavuga urudome je navuga trois bakavuga trois urumva byasaba guheba trois nkaja kuri trois bajye bahisemwo gukoresha imoto kugira ngo ibinjirize amafaranga cyo gituma abataxi bavamo n'abataxi moto je rero sinakoresheje muri ubwo buryo kugira ngo yinjize amafaranga makiye abantu mugabo jewe nashatse kwanza kuba umunyonzi haravuga ko ari ubusazi ntibibaho ntibyumvikana harabumva ko ari risque yego cane nivyo nanje nagira mvuga imyuga yose bise mari nta mwuga n'umudafise risque. Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimana ko natwe dushimana muri BI. Gloria Munezero kuri micro, nkaba ndi ngaha muri studio, nkaba nasubiye gutegwa iteka kandi ryo kwakira umutumire. Sinigera mba ndi ngandi jenye, niyo nice ngaha kugira ngo nshobore kuvuga kubavugisha, mbafise umuntu tugira tuganire. Rero nagomba ndamuha ikaze abaramutse atwidondore yidondora bariko baratwumviriza kugira ngo dushobore kuganira tuzinanye. Karibu. Murakoze, nitwa Eric Junior Ntakirutimana, nkaba ndi Murundi, nkaba ngahe Bujumbura, asakaribyo. Ego, ni Eric Junior Ntakirutimana Ntakiruta. Nari biratandukanye yanjye. Ka na ki si bimwe. Okay, basi mpitandukanye rya Ntakarutimana Ntakirutimana. Ni gatoya. Nta kintu kinini. Ntakirutimana nta kintu na kimwe naho coba kinini kirutimana na kimwe muga naho nako bakana tubyo koresha bunini gusumba butoya Ntakirutimana juste byose ni mu cubahiro. Okay, Eric Junior Ntakirutimana akaba asanzwe ari umu artiste. Jewe ndamutumiye nk'umu artiste muga muri iyi minsi muko muramubona ku ma réseaux sociaux kuma azunguruka n'umunyonzi w'imoto. Mugabo c'est pas seulement ico gitumye tumutumako kwera arafise kahise yarigeze kuba ari umukinyi w'amareresi ngaha mu Burundi sinzi ubunye byakamanganiye sinzi ko bagikina sinzi ko tobagikina rero nani ndamutumiye en tant qu'artiste kugira ngo dushobore kuganira mugabo avant nibaza ko bazi ibiganiro mpora nkunda gukora barazi yuko iyo nakiriye umuntu ari ryambere turatangura tukamenyana kugira ngo abantu bako baratwumviriza bamenye ngo ninde tuko turaganira kubera iki yageze muri ibi kuri kari karakora ibi ego rero nashaka mbaze Eric Junior. Vous êtes Eric Junior ni kichorosha. Junior. Junior ninde yavukiye yakuriye he n'umuntu nyabaki. Junior ni umupapa ndubatse mfise abana batatu na mama wabo. Nkaba jewe navukiye muri commune yitwa Rumonge ubu yegumye ari Rumonge ni ubu ni ntara ni yarahindutse ni Burunga hama mvuka mu muryango w'abana batanu nkaba ndi umwana mukuru nkaba mfise umuvyeyi umwe ni wasigaye hama ngene nakuze ndi muguruguru Abanyarumonge nakuze ndi muguruguru pa abanyarumonge jewe
nakuze ndi umuguruguru, nakuze nyene menya kurondera tugiye dukora gute, ibi babikora gute, babigira gute. Nuko nyene umuvyeyi wanje urumva nyene yarakoze akazi gakomeye nyene kugira ashobore gwasi kwigirwa hari umwana mukuru. Mugabo ubwo buguruguru bwanje ntibwavuyemo ubwabo, kuko ari ubuguruguru bw'aba n'ubutari jewe ntibwari ubwabo. Ubuguruguru wakora cyane wibuka ukiri umwana uvuga uti jewe vraiment narasarisha nk'ubu wiyibutse. Kunyonga ikinga, twarafata uronse buguha amahera kweke twe barakota amakinga bayita amarobo, ugacutora ugaca ugenda ugakota mu isaha twakota amahera 30 yari kera, bagacumara iyo saha ukasukiyongera nkamara umunsi wose ndiyo nkamya nkavita try nkiruka mu miduga ngira numva byose kabigikorera rimwe. Ico gihe papa wanyu yaragihari. Mugurumva nyene nibwo buguruguru numva nyene nakora cane gusubi kwari ukuntu nyene kumva notora ikimva nankiri moto ashaka kunyonga imoto. Mugabo ikinga bwari bukinga butoya nyene bw'abana. Hariho imirimo abantu bo mu Rumonge bakunda gukora nko kuroba, sinzi ko babikora bakuze, bijya vy'ibigazi nibaza ko ari ibintu biri hariya beaucoup plus mu Rumonge. Nawe warabikoze? Oya, bijye ibintu biravana n'abavyeyi bawe. Je nta muvyeyi yaroba nari mfise, nta muvyeyi yagira bijye byo kwenga ibigazi nari mfise. Ujye ni nk'umwuga w'umuryango. Rero abari n'abacumba uburobe, umva twese ntitwakora ibintu bimwe. Twe baduhatira kwiga, nuko nyine ari umuguruguru muganya arahatirwa kwiga hama nkiga. Hakaba abandi bavyeyi babona abana bo batwara kuroba canke guca ibigazi, umwe wese byavana n'umuvyeyi wiwe. Ico umuvyeyi yahisemo, twebwe yahisemo ko tubandanya amashuri. Wari kurambwira rero tubuguruguru bwawe ntibwakuviriyemo ubwaba, nuko nacenda gusubiza inyuma, wacibandanya gute, byagenze gute? Ubwo ntibwavuye mbwa kubera ibyo vikinga narabihevye ndaja kwiga imoto. Nibuka neza n'umuntu yanyigisha arahari, n'umuntu yarayifise hama arambwira ati ndamusaba nti urashobora kuntiza basi nkumviza nyene bigenda, aranyereka atabagira uko nahagurutse rimwe ndumva birakunze, sinasubiye guhagarika. Kandi ntiyavuze ngo aramfatiye ngo ari inyuma yanje. Navyo nibuka neza, nibuze ko narifise nk'imyaka kwa niga mu mwaka w'indwi. Nuba ntibuka imyaka mugabo niga mu mwaka w'indwi ico gihe. Nari maze kumenya nyine nshobora guhagarara nkashira amaguru hasi. Hama rero kuva umunsi nta muntu asuye kunyigisha, nja kuntandukira ku imodoka n'amandaba nyine bagira gute. Naye nuko nagiye ko atawumbwiye ngo bigenda uku narayigishije. Muga nyine kama hari amayerera zaraba mugabo ukazura kosora buke ndateba ndabimenya. Rero ariko bavyeyi je me demande comment mwabigenza mu gihe abavyeyi ba kera benshi ntibaba bafise ivyo vyuma. Abavyeyi abubu urumva abana bavuka ubu usanga papa babo canke mama babo batwara imodoka canke bafise imodoka, mwe mwavyigira exactement mu Rumonge cari gisagara kiri navuga gute une ville commerciale kirimo ubudandaji cyane gose. Abantu bahore barafise amafaranga, nubwo twe tutaba dufise imodoka, twadufise umubanya afise imodoka, twadufise abagenzi b'abavyeyi bafise imodoka, nubwo tutadufise moto, twadufise abagenzi b'abavyeyi bafise imoto, canke ugasanga dufise abagenzi natwe bafise ayo mamoto. Ntivyari bigoye kuko cari gisagara, même si hitwa ngo ni ruguru, ariko twadufise ubuzima budufavoriza gukora ivyo bintu vyose kuko cari gisagara kandi gikomeye. Kuba umunyonzi cyane gushikaho umenyekana canke kuba umu artiste nikihe catanguye? Hatanguye kuba artiste. Benjeze rero kuba umu artiste byatanguye gute? Kugira ngo zitangure kubona mu buseri bw'abantu baca kuri heritage, naho ntabwibuka amazina baza kutubwira byagenze gute navyo. Urumva ni histoire ndende ariko kadabwire mu ncamake. Twebwe turi mu Rumonge, twahira amavakansi kugira abandi bose bagira amavakansi bava ruguru bakazi i Bujumbura. Niho twese twaza, niho kubagwara amaso kugira baze kwivuza i Bujumbura. Twere twari dufise abantu b'inshuti, abatante, abaonkle bari Bujumbura. Rero muri grande vacances baratuzana. Nigeze kushikira mu Kinanira, hari yari umutante wanje, yari umuntu yifashe. Hari bimwe vy'ama radio cassette uravyibuka vya kera, acashiramo cassette, aca tubwira abana twaje gukina, turinjiye, acabwira ati okay nshaka mu nkinire akantu wowe uri umunyeshuri ujya no mwigisha urumva ukuntu muto kare nk'akantu nyene twakinye, acashamo ari improvisa ngaho nyene, ari improvisa ari nko ku mugoroba nyene atasha avuye ku kazi, cashiramo
turakina hama jewe namye ari umuntu kuva kera baba muri primaire ha muri secondaire namye ngiye ibintu by'amateatre namye ndabikina namye ndabikunda wiga kwishuri warize muri interna nize muri interna nize oya nize muri ETS Kiryama mugaho ho twakina cyane ko ari ishuri y'abapatiri bafise ibintu byabo nyene bivuga ati mukiribi mugiribi ndiko vuga aho naciye intarashika muri interna nari no muri groupe ya théâtre kwishuri ico gihe nari nkiri muto aho vyahereye umumama arambwiye ati urafise impano mama aracahari ndamwibuka mbwe ati urafise impano yo gukina kandi je numva bishoboye aca arasubizamwo aratwumvisha nyene twakinye bose nyene baraproduce yaciye yaenregistra yashizemo cassette zimwe batuna n'ikaramu radibona shiramwo amaratepinga ari ukuntu wafyondera tubuto tubiri dufyondera rimwe gashitangura kwa enregistra nyene okay byo kwa enregistra sinenda bizi ko byaba oya uri umwana urabizi nyene ntavyuzi umwana mugabo ndabizi atuganavyutse oya bon narabona bashizemwo urayibuka ya radio yari radio ifise amabafre ku ruhande bacomora canke agacomeka ugasanga ifite umutwe ku ruhande hamugashyiramwo iyo cassette hamugafata amajwi hamugastopinga amajwi rero urumva nivyo ntarinzi je yarifise akabuto ka rouge wafyonda ko kwanjisa habikafise na stop irafise na pause ushobora kugira pause pana stop ukaza kubandaniriza umva ico gihe no vyahereye niho naciye mu nyuma ngarutse dutangwe amashuri caja muri equipe théâtrale ku ishuri birabandanya mu nyuma mpejeje amashure ndiko ndaheraheza amashuri niga muri ETS mu Kamenge aho nari mu interna muganda menya ko ari umugwi usanzwe ukora kuri Heritage TV niho natanguriye rero aho ari mu mwaka wa ryari naho hari 2000 yari 2008 Heritage yarakora muri 2008 ko cameza muri 2009 yarakora ariko ni yakera okay hama ndaje muri uwo mugwi hama turatangura nyene kugira kurujemwo hari test ukora bakaravye kuri kubishoboye aho utabishoboye mu gufise nyene biko biraza aragushaka ku ruhande mugabo ukazuramenyera barakwigisha uko rero cakoroheye ico gihe canke cakunyuzuye muri ico gihe kijaye cyanyuzuye ngukinana n'abantu tutamenyeranye abana nyine b'imujumbo nanje ndi umuntu wari ruguru ntivyari ibintu byoroshe bafise nyene bavuga urudome je navuga trois nabakavuga trois urumva byasaba guheba trois nkaja kuri trois urumva byasaba kwiga mu Kirundi twakina mu Kirundi mugabo urashobora gusanga no musi avuza agafaransa birashobora na script nyene yanditse urumva ibyo byarangoye kumenyera ndabamenyera hama nandi umunyagisagara ubu rero kandi ubu munyamuci nawo nkanga kweri okay urumva basi ntibyagufashe n'amatest nabiri nangahe we ntiwabanje kuja ngo babanje ngo bagushire muri test ya mbere hama mugani wacu usho ukina hama na test ya kabiri mu nyuma hari cyo bita casting barandika hama bavuga ati tukeneye umuntu akina ameze uku mugaca muhigana muri nka batatu canke bane bakavuga ati wowe urabishoboye nkaca ntanguruko rero sinasuye guhagarara okay nshaka rero inyindize kera urumva ubonye hari ibintu by'imigwi myinshi abantu bakina film kandi c'est un peu différent nibaza yuko mwakora kera itandukaniro niriye nk'umuntu uri kurarira nini kose kera twebwe tugikina twebwe twajura kuri message abantu baza gukura mu gikino turiko turakura kandi twebwe twari kuri televiziyo chrétienne twatanga inkwari nko kuvuga ubutumwa mugabo tucishije mu bikino rero harababona hari twakina abantu bameze nabi harabahinduka harabarira bari ko ravyo ko turakina nyene harabadu considera nyene ko menga uri wa undi yakina ca kintu bisigura ko uyu muntu aba yanyuzwe nico wakinye ababona ko menga uri uwo muntu aho bitandukanye rero no munsi twebwe twakina atama réseaux sociaux ahari ata bintu bitwa mu views byari bihari uno munsi bajua plus ku ma views gusumba kuri message abuno munsi bagerageza kugwiza ivyo bakina canke amafilme bishobora kurabwa n'abantu benshi kugira bagwize ama views ntibakonta kuri message bari kwaratanga ni
ico nafatiye ko niki nuko imisi yose ivyo bakina ni bimwe none mwe hari itandukanye cyane twebwe urumva baravuga ati uno munsi dushaka gukina kuri les faux pasteurs abapasiteri nyine bayovya intama zabo cyo twaragikina wategetswe kucubura umukizwa usengera muri eko wategerezwa yari condition kuko urumva ntushobora gutanga ico udafise muri wewe rero abuno munsi rero ingene bakina cyane ibintu bimwe bari ku nkundo cyane gose mwana we marakina urukundo twarukina mugabo ngo vyo kubwira aho bitandukaniye nuko n'umunsi tukinyugo rukundo iyi kwikina twakina urukundo kuko muri society ibintu bihari ni byinshi cyane twarakina abantu babaye bayabitangwa n'abashinwa baba mu mafamiye bafashwe nabi twarakina bajya abantu twarakina abapapa bafata n'abagore babo twarakina abamama batitaho urugo rwabo ivyo byari bihari kenshi twavuga ngo dufatiye ku rukundo mugabo à la fin twadushaka kwerekana yuko ibintu byose biva ku mana wegereye imana byose birashoboka yari juste nk'ubutumwa turiko turatanga abona munsi rero bari plus mwisi gose gusoma ibyo bindi urumva nta igihari nibaza katamugu gihari utanga message nibaza ko ari kubera ngira ngo mutabiraba bon peut-être n'uronka umwanya wo kubiraba cyangwa ubwira nti mugabo nibaza ivyo mbona mugabo ndakubwiye ko buri plus cyane ku ma views gusumba kuri message okay ababikora peut-être ngira bashobora kumpenyuza mugabo bari bajua cyane kuko ninge twe twakora siko bakora bo twe twaragira ivyo bita ivyo nakubwiye byagira ama casting twatora umuntu abishoboye apana umuntu abishaka twatora ubishoboye mu gutora ubishoboye none mwarabiki nk'ubu turakeneye umupapa mu rugo uwanditse aravuga ati je nkeneye umupapa w'imvi munini afise inda ifa ko turonka uyo muntu nyene utamuronze ntibishoboka ntidushobora kumubura ntidushobora muri ubu Burundi bwose dushobora kuri uwo muntu nusha umurondera mwaca mutangura kuronderera twarandika tukagira appel tukahamagara nimuze turakeneye hama bakaza tukanabivuga details tukazishirako dukeneye hamakaza tukareba uko ashoboye gukina iyo hora dukeneye umumami basi yavuye amenya abiri imbere aho nayo baruzuye voilà nakaroro ndaguhaye mugabo nyene nuko rero buno munsi ko ntari muri ivyo mugani baza ko batajua cyane kuri ico kintu kuko n'imigwi isanzwe ikozwe iri ngaho n'umunsi ashokina ari papa eje gakina ari umwana urumva biba bimeze guta sense ivyo bintu kubera wigeze gukina uri umupapa none ubuto umwana ategeza kuguma oya hariho wewe taye yawe ingene iri nka wewe tugukinishije uri umama w'abana batandatu biri logique none ku myaka byose sinashobora kubona nabyo batandatu umwana mukuru wabangana gute bon nayo bafise ni ivyo rero byo kumva kubanza kwiyumvira nguru nibyo tudaba dushaka ujya mu muntu akubonye directement wala ati vraiment nivyo ujya no mu mama pe epana kwanza kurondeze ngo mbwaro ngo akiri muto rero iyo uriko tanga message batanga message bahereye kuri uyo muntu ingena remwe nimba dukeneye hole mbi rero urumva baba babonye yuko nawe ubumereye mwena ukunda oya baraguha role mujanye kuko ujya umuntu yandika aravuga ati tinakeneye uyu naka mumugwi eske turafise umuntu ameze uko nawe dufise ico tumurondera ego turamufise turakeneye umupapa w'umupasteur hari umuntu yamakira umupasteur imisi yose iwacu kwera asa n'abapasteur n'imvugo ni pasteur barafise ukuntu bavuga boroheje je nkaje baza kongira pasteur ngo je ngende pasteur jama bamahoro ndi turi n'abandi batipe nkabangahe turabanywa rumogi tudraga none kubera ikibasi baguhiye hole kubera byarako nivyo nico look nyamura kuravye vuga ati wewe wenda guhaye mu nyurumogi wewe wobitora gusumba uko bagangura nyurumogi nyene ni aba asanzwe bari muri iyo domaine barabitahura gusumba barakuraba gusa
hama mwaca mwunguka gute kuko osi urumva je nama ndiko ndavuga ni impano Imana iba yarabahaye kandi Imana yaraduhaye impano ivuga tuyivyaza umusaruro siko bimeze none sino no muri Bible biranditswe niba yaraguhaye talenta mukaja kuyiryamika ahantu ntuyivyaza umusaruro izo bitubaza namwe namwe mwaca mwunguka gute kuko ubunye nibaza ko babikora beaucoup plus kugira osi baronke amafaranga naho ngira ngo peut-être mu Burundi bitara twebwe twabikora nakubwiye mu ntango twabikora nk'uvuga ubutumwa ntitwari bwagere ku rwego rwo kuvyaza umusaruro ivyo impano zacu kwari gutanga kuvuga ubutumwa abantu bakizwe abantu bahinduke kubera gukizwa navuga gute ni biva muri wewe ibyina muga guhinduka urahinduka bivanye na societe ngene bimeze rero tukaratuma abantu bahinduka tukatuma abantu bakitwa yari juste gutanga message gusa mugabo ntitwari bwagere ku rwego tubivyaza umusaruro twashaka kwanza tutangure babanze tubone bavuga gute tubone les fruits byo twakoze biciye mu bantu ingene bahindutse hama mu nyuma rero ivyo vy'imisaruro azi ko bije hirya yeje batanguye kuzana mu byama YouTube ngo irahemba ngo iragira ya mugabo nibaza ko YouTube siyo yoba ihemba vyatari peut-être ngira abantu babikora ababizi nkonga mu Rwanda canke ndaguhe akaruru kamwe twe twarakoze kwarigeze gukora filme tuterekana kuri heritage tugurisha turayikora mu Burundi tufise umuco mwiza gukunda kuraba mugatakunda kugura rero icyo gihe twaciye tuyigurisha mu Rwanda ko tuvuga ururimi rumwe bo barayiguze barafise yantuze yo gukunda kuraba no kugura baragura hama mu nyuma iyo twagurishije mu Rwanda baca barayikopia abanyarwanda baza kwigurisha mu Burundi bayambitse bayiseka y'ambalaje nyene ukiravuga uti kintu kigwa mugaca yari ntuze nyiwa yari every yacu ngaha mugabo twebwe twaje kugurisha twe twagurishije muragena amasezerano kuko agurisha hano hose akeneye twe niho twabona twunguka gusumba ko twoyidetaya haba mu nyuma turabikora hariyo tweze gukina umama umwe yitwa Semirengo Renit turabukine filme nawe wewe aragerageza kwigurisha ngaha muganibaza nawe nyene ko atungutse rero abona munsi kwari ntari muri iyo domaine bafise ngene bakora bashobora kwanguka muganibaza ko bunguka kubera lofete ko guma bibandanya nuko babona ko harimo ikintu kubera kinone uvuze ko utakiri muri iyo domaine mu gihe wabibayemwo kubera iki wabivuyemo kandi uvuze ko hari passion yawe bon wari ubizi bien sûr yari impano yawe kubera iki wabihagaritse sinavuga ko nabihagaritse mugabo narabibangiriye ntihagire nosha muri pause nabishitsemo pause kugira ngo mbanze nkore ibindi byinjiza gusumba ivyo ushobora kufisa impano mugasanga iyo mpano yawe ninjiza uko vyifuza uko ndabishaka ugasanga hari ikindi kintu kiri muri wewe cuba cinjiza gusumba uraraba ukaraba uti ni ikintu nshobora gutora muri ibi rero nabaye ndabihagarika pako nabiretse nabaye ndabihagarika nja mu yindi domaine mugabo izogaruka hahandi nyene muri ya pause yanje nk'ubunye nibaza ko abantu bose bariko barakina baba bafise abaromodo wabufise kaho bufise amafilme wari ukunda kuraba peut-être kugira ngo bigire ko nivyo nibaza wewe bari bande amafilme wakunda kuraba ico gihe yaraya abo wakunda kwigira ico gihe yari amafilme y'abantu bavuga gutaje abantu bakina ba muri Amerika Latine bito gute baya bakinye Mexico ni muri Amerika Latine donc wararaba telenovela telenovela gasi ya vuba kini ya kera gose Telemundo ibiki bijyanye cyane gose Amerika Latine hariya narakunda personne ntibuka nyene yitwa yaramutama nyene amukunda cyane nyene yakina nibaza ko gihari nini ukizana giyo ndaza kuri kubwira rero nabo nisunga kenshi rero nakina ndavye nyene bo bakina kuko bari barateye imbere cyane aho hari mu 2009 na 10 hazi imyaka nawe waba muri famille bazoya basirimu iyo myaka namakana bon nama start time naho yari yatanguye kuza ntiyari menshi amafamille yari hari mugabo sama famille menshi yipermeta kugura ivyo bintu naje nakubwiye nari muri famille nyene isanzwe ifise ka television okay nk'ubu wo gusubizamo gukina niki wohindura
genre uriko uraraba ni bon tout d'abord reka duhere kuco wishimira ko warakinye icyo nishimira kuba narakinye nuko arabo duhura akavuga ati wakina neza ayaya ukaruje karandyohera kubera iki wabihebye wakina neza aho kantu cyane umva ko umuntu amukoze ku mutima aho karandyohera nta n'ikindi icyo nico kindyohera cyane hama oya reka tubanze duhagarare ngaho nyene ndazi ko wakuye n'umupfasoni ngo musako kandi umupfasoni wawe mwarakinanye kubera ikintu nakuri kurashaka ko katwima kandi dushaka wowe urumva wabihevye wagiye uronka inzira y'umupfasoni umuronse wowe umupfasoni abwo yansanze sinje namusanze niwe yansanze navyo vyagenze gute kugira ngo mutwarane muri umupfasoni sha imana nyene urumva imana n'imana jewe umuntu abafise nka wewe urafise fata ko umuntu ataragira mariage muri we mu mutwe wiwe arafise igicapo c'umudamu ashaka singovuga amadetaye kubera nyumva nyene ndayamvuga umuntu wese arafise igicapo c'umudamu ashaka ariko tukibagira ko imana nayo irafise uwo yaguteguriye ashobora kuba abahuye nuko ushaka cyangwa ashobora kuba adahuye nuko wabishaka ariko ico natahuye imana iguha ikibereye ntiguha icyo ushaka iguha ikugukwiye ikibera avuga ati kiramubereye iki kiramukwiye rero nanje histoire yanje n'umudamu wanje twarakinana mugabo niyo filme nakubwiye yo Semirengo kugira nakubwira gusiguriye bararondera twebwe uwanditse yarafise abatera ashaka mu mugwi wacu wose nta bari barimo hamavuga ati ifoko ndondera abakobwa babiri bazokinana na twebwe ibivayo byari ibivayo bitatu umuvayo umwe yarafise bari baronse asanzwe ari muri ekipe yacu muri ibivayo bibiri bitwebwe n'uwundi umwe twari dufise abagore ntabwo twari dufise donc ico kivayo kimwe cari gifise umugore cyaronse umupartenere muri ekipe muri groupe yacu mugabo abandi babiri nta bari bahari byo nakubwiye nti barara wanditse aravuga ati je nkene umukobwa ameze uku aravye muri ekipe ntawe uhari urashobora kurondera hanze asanzwe atari umu actrice aho yarondera nyene umuntu nyene kamima abizi amara arondera abo babiri harimo umugore wanje uhavuye umugore wanje yaraje kwitwa umugore wanje muri filme donc yaraje kwitwa umugore wawe muri filme yego hama arambwira ati Junior genda hanaha atora imodoka yanje ugenda uzane abakobwa babiri bahagaze hanaha n'amatelefone yari bwagwire gose genda uzane abakobwa bari hanaha ndagenda n'agatelefone nifiti ndagenda ndashikaho ndabaza ni mwebwe ego cyinjira mu duga ndabatwara nyine baciye crashinga canke nta na gato kuko hari no mwijoro nta nivyo kuraba je ndi muri stress y'ingene nza gukina kuko ubusino byinshi usoma ibyo uza kuvuga ngene biza kugenda nukuri nta mwanya narose kuvuga ngo wigeze namwe nta nizina nabo bajiji nabo bose bari babiri abakobwa babiri ku muntu umwe umva nagira gute ndabashikana hama tugiye dutagure gukina ikintu rero bwa imana n'igitangaza uwo muhungu twatse umwe twari abahungu batatu bavuye umwe arafise babiri ntibafise mugandazanya abakobwa babiri umwe aza kuba iwanje uwundi aza kuba uwundi hama kera twaravuga ngo iyo umuntu n'ikigori waje kucotsa iyo ugabuye iyo ukase so utangura gutora urayizi iyo principe mu bana yose je nkase sinza gutora wowe utora igisigaye voilà hama nandi ndashikanya abakobwa babiri ndabwira umutipe yitwa Willy cabya Willy nabaza ninde kwinisha none muri bajya nkibashikana uwo mukobwa umwe muri abo yashitse yicarana na Willy ntibari bazinanye kwa kuntu ushobora kuvuga tugenda ndaraba intebe aca yicara intebe iri impande ya Willy utari madamu wanje madamu wanje nawe yari hagarariye hariya sinzi yekarasamara nyene amaranje nicaye ngaha hasigaye intebe imwe muga madamu ntiyicaye uwavuye ba madamu wanje ntiyicaye hamace ndabaza Willy none ukinisha umukobwa uyowe urashamenya ngo je vyikoze ngo nkinisha nyene twicaranye namuhamagara ndanicara mbwa ningosha wicara ngaho turogera ka repetition gatoya tuzoke bo ntihavuga n'amajambo menshi ko bari n'abashasha urumva
dukinana ari umugore wanjye twakinanye amasene 3 umunsi twarakinanye imwe ngaho mu nyuma turakinana iyindi bukeye kwa twamaze nk'indwi two turatona hama rero nari hageze baramubwira ati okay twabonye urakina neza babwira wa mudamu twabonye urakina neza urashobora kuza muri ekipe yacu wa wundi yakina na Willy wowe ntiyabandanije agaruka yaciye abiheba wowe nihe umva usanga nawe madamu yari yakurashije oya okay sawa acaraza muri ekipe hama umwaka urahera turamenyerana nimva aje muri ekipe n'indazi azi jewe twakinanye abandi n'abazi azi nawe undi yamutora ekipe urumva dufate nk'ubu ari rya mbere aje ngaha ubundi musakira kabira kaza tw'abantu bashobora ubwa mbere aje naza kwicarana nandi wewe mwakina voilà none je nzahugiriye nzakugotwanja kumba nicaye urumva si boro hama biratangura yo bukebuke turambye none ndakwaza ikintu kimwe wewe turakinira umugore wanje none ugira ngo biyibaza ko byari hari ifuko tubibandanye bibe vya vrai tushire mu buzima busanzwe bakobwa murabizi sintu bishoboka y'ubwo nyene kandi babona ko mega ndiko ndakina mugabo plus twagiye turavugana mu telefone havu yaboneka twese turi mu telefone turavugana hari ibintu bya smart kera ushaka mu mwaka uyu bya smart byahera minuit bigashikana 6h uravyibuka byatangura minuit nani ndi bya tempo ni bya ntuze tempo extra ijya bayita ngo tempo extra ni mwe n'ivyo nyene soit ni smart canke ni tempo byatangura minuit bigashikana 6h wari hanyuma ari 700 ibintu mwe n'ivyo ndumva nawe warabikinyenda urumva hama cyo tutangura rero kuganira ibyo byarafashije kuresha ateba nkasinzira ku telefone nkibagira nuko twako turavugana uriyo biraza hama ateba nyene turumvikana gushinga urugo turashinga urugo je Imana ishimwe rero narakuye umugore ico rero kirakomeye gusumba ibindi byose ico rero araje bagenda ubonye niyo matamu yabona kino kiganira kibuka ko ejo nabimwibukije ejo nabikwibukije okay ni merci kuri iyo témoignage mugabo kuba nawe yaciye abihagarika kuko wowe watubwiye yuko wabihagaritse kugira uze kurondera ikindi kintu cinjiza iki ni wamubujije kuco bandanya kino uti none ko ubunye byabaye ukabura madamu gukina urahagaritse kuko nawe urumva yari impano yiwe nawe vyagenze kutugira aca bihagarika oya wewe yabihagaritse kubera inshingano z'urugo ziraba umudamu kenshi usanga ari nyinshi cyane je ntashobora kujayo hama nawe aze hariya muhira umva ni karakazi kaza kuduhemba ngo turonke yahisemwe rero kubangira nawe yarabangira iswe ngo yarabihevye yarabangiriye nk'ubuntu uvuga ati tutangure navuga tutugira dukora mu buwo mu muhiri wacu twabishobora ntiyabihevye gusa yabiretse kubera inshingano z'urugo hari igihe usanga zituma hari biza kononekara avuga ati ndekibi nkora ibi tuba dukeneye ibyinjiza gusumba ko tuza gutanga ubutumwa twese nikoja mu butumwa hari byari gushoboka urumva nyene mwari kwa muri mwese umwe yari kugenda gutanga ubutumwa wundi akakorondera amahera nuko rero byaciye bigenda we yaciye abandanya muhira arondera n'ibindi akora by'ubuzi amanari nje kubandanya nkene ko je nabihevye mu nyuma après nk'imyaka twagize mariage muri 2012 nabeje muri 2014 après imyaka 2 yego okay ni bona nakubajije rero nti nkubu ico wohindura niki kubera urumva kare wakina uri umusore wakina peut-être uri umuntu agishushe iki n'iki warabaye umuntu ari bon uri mieux gusumba uko wari uri kare aussi urabona isi yaragira hindagurika ni nk'iki kintu wohindura nko gusubiyemo gukina nsubiye mu gukina icambere jewe tuvuga ari jende mukuru w'umugwi sino kwakira umuntu abishaka no kwakira umuntu abizi azi icazi gutanga kugira bibone ko abizi ni utanga amahoro bagakina ubwo bati vraiment kuko uramaze kwibona tutariko turabeshana hari abantu bono ukora film uvuga ati vraiment uyu muntu ari kararira ari karigirisha nko wari kurira wewe bigakora nuko iyo mpano ntayifise yo kurira twari dufise abantu bafise impano yo kurira naho mu gikinoma ngaha acari impano yiwawe yari yo kuvuga cyane nkuko ndavuga cyonyine sinashobora kurira ntibyashoboka rero ngo byo kubwira je sino kwakira umuntu abishaka no kwakira ubizi azi icyaje gutanga icya kabiri tutanga message gusumba reviews kuko iyo message niza kuguha bijyo ikurondera ama views ndagwa karuriro hari amashiramwe ngaha menshi cyane
akeneye kwamamarizwa ivyayo nibaza ko azokubonera he bazokubona ico utanga vuga ati bajya abantu barashoboye nico none bazokumenya gutereka popularity va muri arya ma views nyene bazokumenya ko ari iva kuraba je views numva ari tuya tuntu two munsi ngo haravye abantu bangana nkuko urabizi ko ibintu babikrea mbega urabizi bawe kurashaka kubigura urashaka kubiboosta ibintu mugabo sawa rero navyo bisaba amahera menshi rero ushatse kubwira ajya amasosiyete arabona imigwi mizima ati uyu muntu tumukoresheje abantu tubakoresheje twaragira ibyo byo kugwanya malaria gukundisha imisegetera abantu ama marché yo gukora ama publicité mugabo no musi je ntabwo bifise abantu bamwe ugasanga bifise umwe ubaza ko ujya umwe ashaka kubishora byose by'igihugu cyose ntibishoboka ifu kuri baba benshi nuko jewe ndabisuyemwo numva noja beaucoup plus mu biri professionnel ahubwo noja plus mu bintu biri professionnel gusumba kwicara kuvuga yuko ngo jewe nawe turakundana ngo twavye abana ngo twagizene nukuri namwe biza kudushikana none bavuze ko turiko turondera ivyinjiza rero biri muri aya masosiyete je niyo nojamwo cane gusumba kuko nayo yaradukeneye gusumba ko tubakeneye rero mugurumva abantu bacu bahari no munsi bumva umenga bo kwidandaza uko ko gukina ivyo gusumba kuja muri izo societe gusaba ati niki tushobora gukora niki tushobora gukora namwe ministeri ya sante ivyo bintu bikeneye gose aho ni muri leta hari ama ONG usanga afise ibintu akora kuri terrain akeneye kwamamaza mitwe urashaka kubashikira ukarondera abato nawe nta imitwe no gukina neza nta kindi niyo gatwe twaragenda kubarondera ntitwaje kubarondera iyo mazi ntibari kurondera ministeri basi ngo ndakwaze jine wiyumvira iyo ukina nko muri iyi myaka biba byaragutungishije Jean gusumba uravye wowe kera nta marezo sose mwana mufise mugabo uravye celebrity mwari mufise kiriya gihe nubu uravye ingene ibintu biduka avec les réseaux sociaux wiyumvira ko mwari kuba mumeze gute uno munsi iyo kujya kuza tumeze uno munsi turatunze bakomeye cyane gose kubera twari twafyina twaja mu madomene yose hari izitwa za sida yarateye hari izitwa umuco handi bagiye indimwe izo ngo zagira cyane ibi byo kuvuga by'iwacu ibyo byo kukina ngo twicaye ngaha nta na gato binjira mu mazu mu masosiyete barafise amahere umviriza n'amaproje bandika amaproje y'amamiliyoni urumva rero no munsi ibyo bigira ngo sinzi igituma batabikora abandi soba ngo ntavyo bazi nuko banyine amasosiyete batariko barabona umusaruro muzima muri iyo migwi ihari uno muzi soba ko idakina irakora mugabo ziya sosiyete zirafise bareme zirafise ahantu ziraba ati uyu muntu ari ku rwego icambere ururimi si kirundi conyene ushobora kuba uzi ururimi rw'ikirundi ni byiza ko turabarundi ukarukina mu kirundi mugo uzohora n'igisosiyete gishaka yuko message yabo iza gutangwa mu giswahili kubera tugiye mu buyenzi canke tugiye mu bwiza bajya no mu buyenzi no mu bwiza na hari abarundi benshi hari ibintu batazi rero barakeneye yuko uzokibakenera mu giswahili rero nimba batarabona umugwi n'umwe ushobora gukina filme mu giswahili bacafata katawari ntibabaza bararaba baravuga ati mwarakina mu giswahili nakarona guhaye iyo mbwiye uno munsi nyene twari kuba tumeze ntitwa tubadina tuba tuja hose tukagira umugwi wakina igicongereza kira umugwi wakina igifaransa ko ndazi ko hari umugwi hari imigwi ishika nk'itatu y'igifaransa iyo mugabo iri he iri muri IFB niyiri ikorana nabo bazungu rero baza ko atinjitsa barinjitsa rero no iyi migwi hari no munsi ndabasaba kuticara kutumva ko bashitse kudatungwa n'ama views kumva yuko no munsi shaka kuduza ngo ufise YouTube ngo yitwa nakangurangwa ngo basabone ngo abantu bamaze si byo ushaka gutunga byonyene uri kuriyicira kariyeri yawe wowe uri kumuri abo bantu gusa duza gatoya nivyo abantu bagumane bari kwararima mu cankuzo ubagumane abantu uko arakora bari kwararoba hariya ubagumane n'abantu mu mabiro naho bagumane abo rero uzobasanga he uzotusha kuri ibyo bintu vyabo
rero udakoze nk'uko ucuga muri handi nyene ucuga umutungo na 3 views o iyonza muri uwo mwanya nuko nari kubikora naco nawe uracari muzima kandi wavuze ko wagize pause espérant ko ni wabisubiramo nawe uzoza udutera ka correction katari avec les réseaux sociaux bonyeho uzocuna twica Junior titwobivuga ko ngo tubiheze reka tuje kuri partie ya kabiri gato yatumye ndanakurondera no munsi wundi twavuze cyane ku byo gukina sinarinzi ko tuza no kuvuga uwo mwanya wose mugabo turaretse kubona wazotse igihugu wagiye ni moto urazunguruka ibihugu bitanu wagize ibirometero muri Afrika wagize ibirometero 70 ingana ibirometero hafi 3,000 ibirometero 3,000 ivyo gutwara moto nayo kugira ngo urinde ubu munyonzi wumva uvuga ngo ndasohoka ndagiye ku moto ndagizene navyo vyaje mu gute navyo bon watubwiye ko kera warakunda gutwara amakinga mugabo urumva kuvyinjiramo gushikaho vyegereza umutima aso point navyo vyaje mu gute ivyo bintu moto ndayikunda kuva kera kuva nkiga haranjemo ikintu muri jewe numva ko nyene moto ndayikunda ku rugero rurenze rw'ibindi bintu vyose kuko ndibuka inkiri mu Rumonge ko nigeze gufata iyo moto ndaduga ibururi ntari bwagira urugendo ibururi uvuye Rumonge buruni à peu près 40 km uvuye mu kusanga mabi gosi pa mabi ngo niri hasi amakorosi umudugo bya korosi nyene ndiba ko naduze neza muga mu kumanuka vyarangoye ko ikorosi nakatani he ugasanga ndiro tuvingira nkorokera mekanivu ngimanyara ishime ko ntibyigeze biba mwakuva umunsi sindasubira kure kugenda shimoto rero nasanze ndayikunda cyane hama ndumva nyene ko nobigira umwuga nkaba umunyonzi w'imoto professionnel mpuzamakungu ivyo rero urabikorera yivuze rero umunyonzi professionnel mpuzamakungu genre international nk'uko atandukaniye n'aba bandi banyonzi batwara imoto ngaha bagirane nk'umuntu atoba bitahura okay biragoye nyene kumvisha ariko umunyonzi professionnel no umuntu yagize ico kintu umwuga rero je nabigize umwuga nk'abajya abantu akarorero nk'abajya banyonga imoto zo guca amafaranga bajya bahisemwo gukoresha imoto kugira ngo ibinjirize amafaranga cyo gituma abataxi bavamo n'abataxi moto je rero sinakoresheje muri ubwo buryo kugira ngo yinjize amafaranga makiye abantu mugabo jewe nashatse kwanza kuba umunyonzi wayo vy'umwuga ivyo bintu nivyo jewe mbona bizovamwo iterambere ryanje gutwara imoto ivyo rero biragoye kumvisha umuntu atari muri domaine iyo moto okay nyene dushaka kubitwumvisha navyo naho okay ntushobora kubitabura kubera haravuga ko ari ubusazi ntibibaho ntibyumvikana cyose pako bitaba harabumva ko ari risque ego cane nivyo naje nagira mvuga imyuga yose bise mari nta mwuga n'umudafise risque nta mwuga n'umwe shikaho ushobora gukora ibirometero 3,000 uri ku moto nta mwuga n'umudafise risque hama icya gatatu kumva ko kenshi bakuja bangucuke nico kizokwica nyene gupfa nyene urumva biraryoshe nyene gupfa wishwe nicukunda okay akarorero umusirikare ubaza ko atabizi ko bazomurasa umunsi muri yagenda kugwana mukaba ari umupatriote bari kagwanira igihugu abari karadukingira umutekano nyene imbere yuko uba uza kudukingira ifa ko muri wewe eske wewe no umupatriote yego utafashe kutagiye mu gisirikare voilà nico twese turi abapatriote turakunda igihugu mugabo kumva ko woja gupfira igihugu nyene ukagira ukumuni bandase n'abantu bake cyane bashobora kubikora rero nakaronda guhaye ni ibintu ukora wiyumvamwo wewe nyene urabizi ko arimwo risque mugabo je numva ari byo nokora imaze kukutazi kangahe nako ntuharura pe mugabo iraguta hasi ukayivyura ukayaza abana kuhita hasi genre hari abantu bagira ama accident byo kumbagaza kuvunika kugira mana yaramfashe ntibiraba kandi merci ntibiraba pe kandi
imana ibandanye nyene nkigiye uko nyene. Ego urumva rero warumbwiye ko wowe wabihisemo kubikora nk'umwuga. Reka duhere ngaha nyene uheruka. Wararyamye wiyumvira uti jengira nze kuzunguruka mve mu Burundi nje muri Tanzania nje mu Uganda nje muri Kenya, oya waciye ujangira ngo wagiye gute? Bwa mbere jewe ndayifata nka projet, narabipanze ndavuga ni mu kwezi kwa gatandatu itariki zinaka ndifuza guhaguruka ngire igice kinini cya Afrika y'ubuseruko. Afrika y'ubuseruko ifise ibihugu ngira 8, mugabo muri 8 nagize 5. Ivyo 3 navyo nari kubicamo, muga nuko umutekano wavyo utari mwiza, rero nta mpamvu yo kubicamo kandi mbona ibindi bihugu bifise umutekano. Naciye mu bifise umutekano gusumba ivyo bitafise umutekano, rero narapanze nzova hanzoja hama ndaharura ndabijetiza bizotwara amahera ngahe, ndayarondera hama ndashimira cyane kuko sinakuvyishobotse. Ndashimira cyane abagenzi bamfashije banterereye, harabampa uburyo, harabampa ivyumviro, harabaterefona ku mahoteli ati hari umuntu azoza, harabaterefona abagenzi babo ati hari umuntu azoza azoca ngaho muzomufashe mu vyarondera. Rero ndabashimiye cyane ko bamfashije. Nko kuva mu ego ni nagize natanguye icyambere ugenda bikora, natanguye gukora mu Burundi, mu ma province yose y'u Burundi. Ugenda uraca mu genre wahereye ico gihe wakora mu Burundi wagiye nagenda nk'ubu navuga nti nabigura keshi muri weekend, nkavuga nti samedi mu gitondo nzova ngaha nce Bugarama, Kayanza, Ngozi, ndari Muyinga. Amace mvi Muyinga aho ni dimanche, dimanche Cankuzo Park, Cankuzo, Ruyigi, Gitega, Mwaro, Jenda, Bujumbura. Aho ni weekend imwe. Dejo ukabura genre si hanini. Igimoto ni moto ishobora kugenda mu isaha imwe. Ibarara tubwibara rigororotse ishogenda ibirometero 150 mu isaha. Urayumva? Ni moto yari yose ishobora kubikora ivyo. Si moto yari yose, ni moto bita ama gros cylinder nyene manini bifise bivuga gute, bifise amasese ukora ba moto arabizi n'amasese. Izi tubora zigenda ngaha zisanzwe nini muri izi nyene zitwara abantu usanga ziri nko kwijana na 50 150 cc. Ariko zizi wacu zira ku gihumbi, je nkiyo mfise ni gihumbi ni jana. Urumva iyo difference? Ayo masese no nafashe ni uvuga gute, ni pression ya moteur. Ni cylindre nini tatuye mu bya mécanique, ni n'ubukomezi n'ububangutsi bw'imoteur. Donc iyo weekend rero wacukora nacagura nk'iyo weekend, hame weekend kwikira nkaca mvuga tuki onaciye muri no kanca muri sud, nkaca nza guferma, nkaca Rumonge, Makamba, nkaca ndara mu Rutana, nkaca mva Rutana, nkaca nza nkaca Matana, nkagaruka mu Igenda, nkagaruka i Bujumbura. Ari nta rutaba waciye muri iyindi Karuzi ndabikubwira. Hama ikindi gihe cangira circuit iva Bujumbura, Muramvya, Gitega, nkarara Gitega, kacangira Karusi, Muyinga, kacangaruka ya circuit yindi ya Ngozi, Kayanza, kagaruka i Bujumbura. Kindi gihe kacangira Cibitoki, canduga mu Kibira, Bubanza, nciye Bubanza, kacangira togute Kayanza, Ngozi, Kirundo, kacandara mu Kirundo, kacandura yasi ukindi yo guca muri park ko ari ahantu nyene heza ubona ibikoko, nta ntara nimwe, nta nimwe. Muga kubera ivanye ni moto je mafise ca mu barara meza, afise amakaburimbo. Okay, urumva we wabitanguriye ngaha igihe naho wambwiye ko aba ari projet. Basi objectif ni objectif ya mbere no kunezereza umutima wanje nkawuha icyo ukunda. Iyo ni objectif ya mbere, kunezereza umutima wanje nkawuha icyo ukunda. Objectif ya kabiri no kumenya intara n'abantu, kuko ubutunzi bwa mbere umuntu afite n'abantu, kumenya n'abantu. Kenshi dufite ziya moto abantu barakwegera, muraganira, hama hava hari ama contact,
naho rero ukura abagenzi naho ukura abantu ejo zo gufasha ikazo gufasha kiriya hama ico gihe rero naciye niyumvira none ko mbonye moto yanje bishoboye niki kindi nokora ico gihe nabikora ndafise uwo twabikorana w'umunyamahanga twajana kenshi twaba turi kumwe kubera umunyamahanga namweretse igihugu cacu ciza nawe aravuga ati fukura nico kuri igihugu cacu n'umubirigi arambwira ati tuzina tuje gutembera iwacu warakoze waranyeretse Burundi kandi bwiza cyane ndabukunda hari amaparti menshi akunda y'imisozi niyo twaje ati nazo ndakwereke ibihugu byacu navyo bifitaniye isano n'Uburundi hama ndagenda turatembera byoroshe kuronka visa birakorohera gusohoka ntibiba byoroshe mugabo ko nari mfise akazi kampemba ku kwezi hama nari mfise invitation yiwe nk'umwene gihugu aho hantu bisa n'ivyoroshe bisa n'ivyoroshe hama turagenda turatembera Europe ibihugu bitanu ku moto nyene muga apana imwe yiwanje twarondeye hari nawe nyene yarondeye hari ko arafise yiwe ngaha turatembera Ububirigi tugira Hollande tugira Allemagne tugira Luxembourg hama tugira Ubufaransa tugaruka mu Bubirigi ivyo rero mwabikoze mu minsi ngaha twabikoze mu ndwi n'iminsi 3 mu kiganiro nabonye ko mwagize ko mwakota imoto 113 € par jour none muca mwunguka iki nakwaje objectif muca mwunguka iki inyungu rero y'umumotari surudandazwa ngo harinjiye ngo naranguye ngo ifu none 113 € par jour aho niwashizemo wafunguye hotel bon par jour peut-être vyabatwara n'amanga projet reka ndagusubira inyuma ndakubwira ikintu kimwe ibintu turimwo ni inyungu itashoka igaragara muri umwanya ni projet à long terme kandi inyungu dufise si inyungu ifadika uvuga uti okay naronse baciye bampa 1,000 c'amayero kubera nagize ibi sihiganwa ni tuganya les opportunités tuganya abantu hama abo bantu nibo bazoduha ibintu ni ibintu bigoye nyine gusigurira umuntu mugabo ababikora barabizi kuko hari abantu bazunguruka Afrika yose mugabo je nanje ibyo nakoze ni intererano z'abantu ko bagukunda bakunda ivyo ukora avuga ati vraiment ndagusupporting niyo hazova rero bya bindi societe umunsi umwe izoza ati turashaka gukora iyi tour ku izina ryacu singenda ndi junior ngenda ndi societe yitwa naka aho nja hose mba nambaye bavuga ama brand ubugiye ku branding nyene voilà ngena nambaye umwambaro wabo singe nambaye umwambaro w'igihugu kwa n'icyantumye ngena nambaye umwambaro wabo aho rero niho zanyungu zanje zitanguye kuza rero kesho maze kubona bajya tuafishi dukora musi harimwo amasosiyete canke abantu bagufashije rero iyo sosiyete nimba yimprima nimba ifotora nimba ari niho kuyamamaza rero ni inyungu itaza mu mwanya nkuko twe tuvyibaza uri umuntu atari patient ntavyo wakora nk'ubu wowe uriko uraraba nibaza ko ata kintu na kimwe kitagira challenge umaze guhura nazo bon nashaka nshagaruka gatoya kuri ibi vyo ngaha hanye mugabo avuga ko nshaka kubaza ama challenge ni kugira uhaguruka ugenda uri wenyine kuko iyo yindi minsi yose wambwiye wari kumwe n'abandi ariko la ubu igihe ruheruka kugenda wagiye uri wenyine kwatsi moto ukagenda avec les risques nkuko nyene wari uri kurabivuga nta mupassager wundi ufise n'ijya mizigo bijya bintu none ubutekeye bari biki ugenda hagiye barimo impuzu zo kwihindura barimo ibirato harimo utunyitse umuntu akenera abarimo kit premier secours bishitse nkatemba nkakomereka twa twa mbere bitabanza kubanza ngo nje kwa muganga mbafise ibiri ngaho sho kwisonye nkisonye sho umuntu ari impanda akamfasha mbafise amapine ya reserve mbafise amachambre à air mbafise kit mécanique nimba ari pine tobotse nkamenyenza kwigira nkabikura ubufise notion ububizi kuyavantira ngo oya nisho kuyavantira ko hari utuntu twambere tso kwikorera wenyene kuko nk'ubitobokeye mu ishamba
ntushobora kwisunika nyine kiba kiremereye yego nivyo nyene ndiko ndakubwira izo risk nk'ivyo nyene ndiko ndakubaza uri wenyene nko mw'ishamba mpora numva ngo ugiye muri Tanzania ari ishamba rirerire manini ya cane manini si Tanzania gusa na Kenya ufise amashamba menshi nta bwoba wigera ugenda rero iyo ugomba gukora ikintu je nivuge iyo ugomba gukora ikintu ubwoba sinza kuronka umwanya wabwo numva nza kugira plus ico nifuza gushikako gusumba ikiza kumbangamira rero uza ico kintu kiza kumbangamira nta mwanya nza kugiye suko ndacibagiye ariko nuko atagaciro ndagihaye mugabo kutagiha agaciro no kugira iki no gukinga aho hantu hose haza kuva ivyo bintu biza gutera ingorane ndagwa karorero natwaye ipine ya reserve kwera urugendo nza kugira ari rurero ipine irashobora guhera bivanye n'ikaburimbo bivanye na marque y'ipine ngene imeze ugasanga iheze n'ingoga sadiri ndategekanya n'ivyashika ndafise ico nza gukora muga nta mwanya ndabiha ndavyiyumvire ko gushobora baransi nzi ko nza kurirengana oya ndagenda ndafonsa iryo shamba rirahari ndarizi ko rihari ico ngo nasinza kugenda mwijoro ngenda ku murango bwabwo ndabushitse ku ruhande ndabweretse ko tabiza kubone ko nta joro nza kugenda ngenda ku murango Burundi ku murango bose nagenda umurango sinigeze navuye ngaha mu Burundi naraye ahantu bita Biharamulo ni muri Tanzania ni uvuye ku mupaka wa Kobero ni kilometero 350 umunsi wa kabiri naraye uvuye aho Biharamulo ahitwa Mwanza ni nko ku birometero hafi 450 nyene kubera igisagara kinini nakirayemo kabiri byantembere ntasimbagiye kuzinyumurira hano na hamwe nababa yantumye nje mba nijanye ni naco gituma nahisemo kwijana ubanje kwijana ivyo abandi bazokufanya kwijana bashaka kuba jewe ibintu byose nza kubikora ndabikore ku gatwe kwera ari jewe sindabikore utujanye n'undi muntu ushobora gusanga atari kwemera ko turarangaho kabiri mbwa turugendo rurerure tubandanye turaca kilometero ngira nk'amajana 8 dusigaje kilometero 1000 nabaye jewe nashaka kuba jewe nace ndaharara kabiri kwera harantu heza hasa neza ivire nini bwa kabiri haize imisi 2 ndabandanya nja Kenya ahantu bita Kisumu kubera impamvu z'uburyo hazimvye ntaraye rimwe bwaciye buca ngenda hazimvye cyane rero urajua n'ibintu byose ntaco uri kurinjiza muri uwo mwanya mugabo ibije wateguye ifu kumenya ngene uyikoresha bike bishoboka nivyo ukora ice mbandanya canja mva Kisumu ngenda Kampala aho kuva Kisumu gushika Kampala ni birometero hafi 670 ndarashitse nase nkanavuye hajya 6h zabo shika saa 12 z'umugoroba za Kampala Kampala kwenda hafise abagenzi benshi abantu benshi naco ni gisagara ciza mwa kigoye ambuteyage irasarasi ibintu bisanzwe ngaho baremera ko imoto yinjira meme no muri ico gisagara gizwe n'imoto icagiye kungora ya challenge wavuga je mbanzi amategeko y'ibara kuko bayakurikiza mu gico gisagara ku mategeko y'ibara barasikirenga nimba zi yuko kubera hari abaca duca gauche mu kugenda duca gauche mu kudepasa udepasa uciye à droite mu Burundi duca droite mu kugenda mu kudepasa duca gauche umva ni contraire jere na depasa nciye à droite nkuko amateka yivuga uko nabimenyereye mugaje sanga bagenzanje depasa baciye à gauche nyene je nciye à droite nace mpura n'abadepashije iziko ziza à droite nibo none baba bari mwikosa canke no kubera wowe savuye wawe yabimenye nibo kubera bo baramaze ntibaca mu mategeko barayakurikiza mugabo urumva ni baca babonye ikibanza niba ikibanza kiri à gauche baca à gauche niba kiri à droite baca à droite niba muri sasi nika ariho mbona harakayira niho baca bicira ivyo roje vyarangoye deja ariko nagwa na cerveau inkura muri à droite intwara muri à gauche kwera namenyereye à droite iyo cerveau ikivanga rero na kakavuyo duhuye muri ico gisagara byarantwaye umwanya umunsi wa mbere narashitse moto canda parika mvuga nti Yesu abwenesha mutahana mu umunsi wa kabiri ndaryama ndaruhuka mu gatatu mvuga nti bishoboka none waraje kuri datori moto tudasuva rero ipine kuri yindi kuwe karagenda nane nkacaje ciye ico nakora
sinagira sansinike fe narahagarara ku mafe rouge narahagarara ubwo badahagarara kuko urumva none uhagarara uri nyuma yawe agaca kugonga niba oya niba reka guhagarara ngo ni kubera ngo fe arahagarara ko yaje nahagaze yabuze haci nakubwiye aca habonye inzira rero nimba tanzira ihari arahagarara arashobora kunduka mu kigenda cyabo ntumva mugaje mvuga je mbonye vere naho nza kubandanya ivyo rero urumva nateza kurikiza amategeko jewe nzi yego numva Jane mbari ibintu bimeze neza yama challenge nayo yonyine umaze kuhura nayo challenge za mbere zarizo zo muri cerveau guhindura sens yo kugenda na rond-point ranyuzura uramenye urazi gituma rond-point uramenyereye kugenda kuriya ugashobora kugenda kuriya usanga kenshi ugomba guturuna ngaho cyuri umuntu akwakiriza amatara ibintu biki nyine hari kuraje urumva ni ibintu byangoye canke kwinjira muri intersection mvuye muri ribarabara ngomba kwinjira muri barabara iminsi yose twebwe tugira twinjire mu barabara turaba ngaha muri uruhande gonga ko twe duca ubwira ninjire ngaha ndaba ngaha iminsi yose nasanga naravinga orukeneza kurabanga kuko bari kwazana ngaha bo bari muri gauche ini gauche bari muri droite baza guca ngaha rero nasanga naravyina ivyo rero kenshi byarangora shitse banza kwimvira ndi he gaca ndabina gaca mbandanya hama ibisigaye n'ubuzima bwa misi yose imvura yazimani yabaye muga mu bintu ikintu ca mbere ku moto kingora kinamamura ni imvura kubera ibarabara carinyerera carinyerera simba nkigiye kuyari timinutes nimba ahantu nafashe ko nza kuhagenda mu masaha 3 ndagenda amasaha 5 ngenda buhoro ni korosi ndarekata nk'umuntu ari ku maguru kubera nzi ko ndamaze kugwa imvura yaguye rero aho kantu karamaze kuja muri jewe y'imvura iguye ntegezo nyene ndapanika niremera kubera ntubuyikoreye urashamwe umuriro bisaba nk'ibi ego ndavyumva n'umuntu wari naba nk'umuntu atwari kamyo wombwira ngo kirakuremera ni kurya ni kurya nibaza ko hari ingufu bisaba birasaba kwiga kumenya moto yawe ngene imeze kuko niya moto yanje hariho angle ihengamye tuvuge ndayihagazeko mushize amaguru hasi hariho angle ndayishizeko ndayikabandanyigwa kubera kirembere igipimiro 200 iri yonyene atamuntu yicayeko pima 200 kg 200 kg rero plus nibyo nashizeko plus na jewe umva ko kiremera mugashizemwo umuriro nkaguruka ikihahuka nuko okay Junior nakwajije amajambo menshi nakwajije ibintu byinshi bon antuka untushura kugira aventure nk'iyo yose twafite ama challenge ngo buri kintu wunguka ni ikihe kintu maze kunguka uvuga uti vraiment ibintu navyungutse grâce yo kugendesha ku moto ko apa umunezero personnel wawe tubwiye ko maze kuronka uyo rero no wa mbere ubona nta n'ikintu gihari cyo zakibona uramutse kuronka umunezero ibisigaye biza kuri uyu urumva biza après nanje rero après uwo munezero umaze kuronka kubera iyo moto nibihe bintu umaze kunguka nararonse abagenzi basanzwe nyene duhuje umunezero abo rero iri kuramubwira ikintu acumva kukwiza kabiri kuko kimubwiye kuko arakumva arabitahura cyane mwumva munezerwa na bimwe tunezerwa na bimwe rero ico ukuri jewe ni ikintu gikomeye abo rero nibo iryaterambere ryanje ndaribonamwo kuko okay akarorero umva ko narose visa yo gutembera uburaya je n'abantu ntwari iyo moto mbona yo kubironka kuyuko cuguma yahubwo nyene wase uguma yo kubera mfise projet ndende mfise ibintu byinshi shaka gushikako biciye kuri iyi moto ivyo rero ngumayo ntivyari gukunda iyo nakara byarashoboka mugabo sinabishatse kuko nabari barambye ati bigenda gute navuga birabaho pe birabaho nyene kuya jewe sinshobora kubabwiza ivyo nshaka mugabo muri jewe ndazi yuko ibyo shaka ni birebire gusumba kuguma hajya ahantu ico ni kintu ntungutse narungutse abagenzi bashikana ku bintu bya bindi ariko ndakubwira ico ni kintu gikomeye icya kabiri naravuga gute kitagaragara cyane ariko naragize umunezero muhuye n'umuntu abaza uri Murundi kurara ufite drape ego none eske mu Burundi abantu bakora ibi bintu
uvuye mu Burundi aho haba iburaya haba ngaha ntihabitahura bwa nti ego none mu Burundi hameze gute icyambabaza rero nuko harabitiranya Uburundi n'u Rwanda nabwo si igihugu kimwe cyo si igihugu kimwe u Rwanda n'u Rwanda Burundi n'u Rwanda barafite kongera kwera kera byari bifatanye mugabo habwa nti rero kabaye akaryo kanje keza ko guhura n'abo bantu batazi Uburundi nkabasigurira Uburundi yego muga ntatumwe ariko nyene urumva mbade Murundi nyene ariko urumva je biranezera ko umbaza ikintu nka kwishura nk'umurundi yego rero hariho abantu babazi Burundi ukundi kuntu bakubwiwe kugereza ukamusigurira isoko bimeze realite nizi Burundi hameze uku Burundi hararyoshe dufise imisozi dufise ibiyaya dufise klima idahinduka ari ya yindi no musi nimara gatase jo niki ukagereza kwasigura kumva nyene ko aryoshe inyungu naronse muri ivyo byo gusigura haraje abashitsi bavuye muri ivyo bihugu je nagendeye baje kuraba Burundi bamaze 3 semaines ngaha barazi n'abagenzi banje mugabaje kubera je mugabaje kuraba ubwo Burundi ivyo nababwiye kamwe nyene babwira yari couple zitatu n'inkumi imwe n'umupapa umwe yaje ata famille bari abantu benshi abone bari abantu bashika couple zitatu dirani 6 bari abantu 8 tokora rero na visit Burundi kugira ngo turabasanira abantu oya urazi ibyo bintu bigiyemwo bifite ibintu cyo kwikiza ngo urumva gutse gucanga oya ndashaka gukora ibintu nyene ko je ndavyumva je ndamuhamagaye nk'umurundi aze kuramutsa Burundi sishaka ibijya bya biri navyo shaka kujamwo je ndabahamagaye nk'umurundi kandi baje kundamutsa nk'umurundi w'umugenzi wabo rero nabo bazobwira abandi nabo bazi nkubu nari ndafise uburenganzira bwo kwemvita umuntu cyane hakunya nayo abantu ngikiranye cyane gose cyane navyo byaranjoheye rero ibyo byose biri muri ya moto ni inyungu idashoka igaragara nkuko abantu inyungu uvuze inyungu kenshi uvuze inyungu n'amafaranga rero ibyo je ndondera nibyo bizobwa amafaranga ara long shobora naje kutaronka ayo mafaranga mugabana banje bakazobiganya ko cyo ndakora nkuko bari kurambwira nubwo nagize pause ndiko ndategura filme documentaire izo kwerekana Uburundi bwacu muga muri domaine ya moto Uburundi bwacu bumeze gute bufise amahorief ameze gute bufise amabarora ameze gute nibiki tworaba nibiki byo tuma tuvita Burundi hama ndaja muri Afrika eske Tanzania imeze gute eske Kenya imeze gute Uganda imeze gute twose ndadufise bafise aka paki twa GoPro kamfasha gufata ayo mavideo kaje ndiko ndagenda ma image rero ibyo bihugu byose hama iburaya hameze gute hama nkora ikintu kiri hamwe hama ukiravye ashaka kuba intéressé aba intéressé acagira iki acatsa aje jemba nganyije shobora no kukirihisha byose bizovana mugabo urumva ni projet ndende cyo gituma ntaheze hari hariho rero reka nshaka turangirize kuri commentaire bivanye n'ikiganiro watanze wagira tanga ubwishikani iki canke ubona bino bintu yashaka kuvuga ati reka shawuraze ibyo wonye wisonze ayo mafaranga uja gukoresha ibyo bintu yakoresha ibindi bintu canke hariho aho wari kuravuga Burundi ni bwiza par rapport yandi wagiye uraca ibintu byabo bimeze neza abantu bakavuga turahaze we kuri wewe rero shaka ugira ico uvuze cyo turangiriza ngaha ku bantu je rero commentaire nazibonye harimo nziza zintera intege ariko nkuko nakubwiye umuntu atanga icafisi kuko nimba ari giti c'umwembe ico giti nizo kigira cera indimu n'umusi warimo nimba ari papayi ntizo kwigiriza kimitagafero yize ntizigereza rero umuntu atanga icafise commentaire uza gutanga igaragaza uri muri wewe nimba je mvuze Burundi kari byiza wowe kambwira yuko mpazi sadira ari uko narayendiye kuko izo commentaire nazibonye wewe rero saba nawuze hamuvuga ingorane ufise hama bagubwo bufasha canke nimbora donc naho bivuze ko cyo no kuvuga exactement directement tubona ko ushonje rero je commentaire utanga si twiza kunca intege inyereka wuri
nk'uwaramwe ngo ndasara ngo ni depression ni iki iyo uvuze uko mba mbona ko nyene birakurengeye iyo nivo si yawe ikintu cyose umuntu akora kitandukanye no kwibaza ko umuntu yitwa umusazi uzugita umuntu amwita umusazi akora ibitandukanye byo wowe ukora witwa ukomeye ntabisigura yuko umuntu uca umwita umusazi umuntu wese akoze ibirengeye ibyo ushaka gukora wewe ahubwo ibidahwanye n'ubwenge bwawe bidashikaho ubwenge bwawe uramaze kumva expression ivuga ngo ujya umusazi bisigura ko yakoze ibintu birenze ujya sara bisigura ko ngo ndakeneye umujure ko nkunda football ndakeneye umukinyi akina neza muri equipe kanaka ngo uzotore nakujya sara bisigura ko super yarabafuze nyene nakantu mugari bagiye abantu mu makomateri doko uyifata nka compliment je ndifata nka compliment nakoze ibirenge ibyo wibaza mugari nifata nka compliment ni yandi bangura ngurahazi ikintu cyose umuntu wese ni wamenya ica kwiye gukora kandi projet yanje nitiza kubiyi wawe wewe kora ivyiwawe bizoguha inyungu rero turafise ukuntu abarundi tumenga amafaranga canke iterambere turiziga mu bintu bimwe simpaka twese tubone ko dusa kudandaza neza guca wundi yaciye oya nanje ndakeneye gukreza kwimba ahi wanje hama ndabacira inzira je narabikoze ndazunguruka undaze kandi ndazobikora babonye ko bishoboka mugabo muri domaine nyene yacu y'amamoto ushobora kumva kuko ni ikintu kigoye nyene okay je ndabakaru mbona abantu bava mu Ruvumera bikoreye imatera bazitwara mu Kinindo imatera nka 20 kumutwe ziya nguvu urazibona ziya nguvu afise ntuge ngo uje kuzirimisha ntaziyorimisha kandi ziya nguvu ni nyinshi Imana yamuhaye kumva ko akazagira kore kaberanye nawe n'ibyo akunda no kwikora ry'amatera mu isuka navyaza gushobora ko si byiwe hamujye wisuka muzana yikoreze y'amatera navyaza gushobora ko si byiwe rero umuntu wese nakore akazi gahwanye n'icyo umutima we wifuza nico yahamagariwe wose wowe wumva ushaka iki wumva ntushobora kuba umunyonzi kora ikindi kintu niba ushaka kuba umunyonzi navyo birafise ibintu byose birafise ikiguzi voilà Junior Eric Junior ndagushimiye cyane ku mwanya waduhaye kuri kukuntu wadutembereje mu bukinyi kukuntu wadutembereje ku moto en tout cas vraiment ni biraryoshe kumva kandi courage cyane hama j'espère yuko nyene nkuko waruri kurabivuga uzoshika ku ndoto zawe uko uvyifuza tuzokoma tukubona peut-être ukaza turabona nayo masosiyete nkuko nyene waruri kurabivuga bakaguha ama marché niba ushobora kuzunguruka gutyo honye ushobora ku brandinga ma bank canke ibindi bintu je sais pas bishobora kuba bishaka gukora mu bindi bihugu canke na ruguru nibaza ko uri tako bon byoba byiza gusumba turagushimiye cyane rero sinzi ko hari ikindi noba ntavuze woshobora gushikiriza kugira ngo turangize nk'akajambo kanyuma woshobora kubwira abatwumvirije sepa okay ntabwo navuga ibintu bibiri ikintu ca mbere abatwumvirije nibo nyine bafise inyigisho bumva bashobora gukuramo canke niki umva bashobora kurahura mu vyo nababwiye byose icya kabiri no kubashimira kumasho kunyakira yego merci aussi namwe mwese twumvirije ndabashimiye umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu